iki gikorwa ni cyiza rwose cyane kuko kirahumuriza ku babuze bakabona yuko ababo batahutwawe n'ibisiga bigatuma uyu muntu w'ubuziga wiwe wese yaburiye ngaha akaba yahambanywe iteka afubanywa agateka ni byiza birafasha bigahumuza bikagabanya umubabaro. Jewe navutse mu 80 barabivuganye na yuko ngaha kuri ba sogokuru baratubarira yuko nk'aka gace nyine hahambwe abantu 72 twe twabyumva nk'umugani ubu turabibonye n'abana bari hasi abana twibarutse nabo nyine barabonye yuko bitazoguma ari umugani nubwo bazovyumva vyanditswe mu gitabo baravyiboneye benshi mu baba ngaha. Nico gituma rero tuvuga duti ibintu birafise akamaro kuko bigiye guhumuriza imitima ya bamwe muri batwegwe twagiye turaburanye. Urabona nico cikinye nabona bamwe bagiye bakabyubaka ko n'inzu ntabyo bari bazi ni bato nk'uko kwacu twabyumva nk'umugani. Bamwe hari ishamba batubare ko hari ishamba hakaba n'ibiti binini rwose. Rero naba bahubatse ntabyo bari bazi. Naco gituma rero ubu kwa kumenya ukuri kwaba no kurekuriranira urumva kugira urekurira umuntu ku kintu atacuzi atari icyo wabonye ni byiza nkuko tubyiboneye n'uwoza agasaba imbabazi yagutumbereye wozimugirira kuko ibyo tubona twabibonye. Uza kugusaba imbabazi ku cyaha utazi kandi yaragucumuye ku gihugu ni kinini ya gose. N'umwe wese ubu aragiye kubona ko afise agateka hazoba ari hose hazoba yaguye hose baribuka ko hari agateka n'icyo cibutso kizobera hamwe naho bibaye nkaco kimwe mugabo biratandukanye n'ibi byari bihari ngaho. Urabona ko kwirifuga katara gateka kwa ruguta. Yego ibikorwa ni byiza cyane kubona bariko barakura bino bisigariye byabaye 2022 kandi by'ukuri birateye isoni birateye agahinda. Ni kuri twose nk'abantu babikoze cyane n'abasigaye ubu hagiye umuntu azosubira arota asubira kwiyumvira nk'icanye iki bizomara ikintu kuko n'abasigaye ndi bazovuga bati ibi bintu by'ukuri birateye ikigongwe cyane hagira umuntu azosubira kwiyumvira icanye iki ko n'ibitera n'isoni birateye n'isoni cyane rwose. Twarabyumva uko bahishyikiye abantu mugabo ntitwari tuzi neza ati ibinogo biri ngaha. Twebwe nyine ni umubabaro nyine ntawe ujya umutumire twogirane bikura mugabo ni byiza kubikura kugira bahambane iteka. Urabona nakara kamara amazi ko n'abantu bapanga gitaka amatafari birateye n'isoni. Ikigo kiri kuyatangwa ikindi ko nk'umuntu yabuze nk'uwiwe akabona yuko bashaka bamushyira ahantu iteka ni byiza cyane. Nk'abantu bamwe bagiye baronka nk'ababo nyine bakazora nk'agashimisho koko urabona hari ingorane.